Musi wa gatatu igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2025 ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe hamwe n'ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye ayo nayo ahagaze ku ngingo zimwe zikurikira. Ibiharuro vya rusansuma bizofasha mu gutegura imigambi y'iterambere bigashikirizwa na Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru vya rusansuma. Abatari bake bakaba babona ko iyo mvugo ari yo gusamaza abarundi ngo kuko no mu myaka 20 iheze CNDD FDD itwara ibiharuro nk'ivyo vyari bihari ariko ntivyatumye iteza imbere igisata na kimwe. Ngo birababaje kumva abategetsi badakosora amakosa akorerwa mu bisata bajejwe bakibirongoye bakabivuga mu gihe bahavuye ngo bikosorwe n'abandi. Abanyabubanza babishikirije bamaze kumva ivyavuzwe n'uwahora arongoye igisata c'indero mu ntara ya kera ya Bubanza ubu yagenywe kuba mu bashinga amateka. Hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke. Kuri mikro ni Dondo Jemba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Jesrene Manirakiza. Mukanya ni Donid. Ndasubiye kubaramutsa. Mwari mwajeje kuvyumva mu ntango ibiharuro vy'ibanze vyavuye muri rusansuma iheruka bizofasha mu gutegura imigambi y'iterambere, bizokwereka abarundi aho bageze mu gushira mu ngiro wa mugambi w'iterambere ryo Burundi. Vyashikirijwe na Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru vya rusansuma kuri uyu wa 16 mu kakaro 2025 aho bariko barashira habona ibiharuro vy'ibanze vyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimye n'ubworozi yabaye mu mwaka uheze wa 2024. Ivyo biharuro kandi ngo bizokwerekana aho abarundi bari ubu mu gutera bashira mu ngiro imbonakazoza ya 2040 na 2060 kandi bizotuma ngo babona aho batanguye bari naho bageze mu myaka iri imbere naho babone iyo batera baje. Ivyo biharuro vyashikirijwe uno munsi bikaba bidatandukanye n'ivyasohowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100 akarongo kamanuka ubusa 32 ryo kuwa 27 ntwarante uyu mwaka wa 2025. Nicolas asigura ko bashatse ko abantu babimenya kandi batangure kubikoresha, ngo bahamagariwe kubikoresha mu vyo bakora mu gutunganya imigambi y'iterambere haba kuva ku rwego rw'umuryango gushika ku rwego rw'igihugu, ngo botegerezwa kuvyisunga kuko biri mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu. Ibiharuro mfata kibanza vya rusansuma mu Burundi yabaye mu 2024 vyerekana ko abarundi bangana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi 332 n'amajana muri abo 52 n'ibice 2 kwijana ari igitsina gore, nayo 47 n'ibice 8 kwijana nabo ni igitsina gabo. Ico cifuzo c'uko leta izokoresha ivyo biharuro mu gutegura imigambi abatari bake babona ko ari guhuma amaso abarundi, ngo kuko ibiharuro nk'ivyo bisanzwe bihari vyakozwe mu marusansuma y'imbere. CNDD FDD ngo ikaba itwaye imyaka 20 atagisata na kimwe iteje imbere mu kwisunga ivyo biharuro. Basaba abarundi kudasamazwa n'imvugo nk'iyo, babandanye biyumvira uko bashiraho ubutegetsi bushobora kubateza imbere. Ngo birababaje kumva abategetsi badakosora amakosa akorerwa mu bisata baba bajejwe bagashaka ko asigara arakosorwa n'abandi bazobasubirira. Biriko bivugwa na bamwe mu banyagihugu b'Ibubanza intara yahahora. Ni nyuma yaho bumviye umuyobozi w'indero muri iyo ntara aherutse kugenwa mu mabanga y'abashinga amateka uyu munsi, ariko asezera abayobozi bakoranye. Yabasavye kutazotanga ibibanza
ku bana babanje kubasaba igiturire. Abanyabubanza bakabona ko guserukirwa n'abantu baniryo mu nama nshingamateka ataco bizofasha abanyagihugu ngo kuko bene abo bantu bagiye gushimisha gusa abategetsi bo muri CNDD-FDD babagenye muri ayo mabanga, bakomera amashi amategeko yose azoshigwa imbere yabo ngo bayemeze, akazoza yemezwa 100% ngo badakugwa muri ayo mabanga. Abanyabubanza basaba abarundi kwikura ko intwaro irimwo bampemuke ndamuke. Ni nkuru tubaza Ninete Nonsi Umutoni. Claude Badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara ya Kera ya Bubanza arashima intambwe igisata c'indero cyari kigeze ko mu kiringo c'imyaka 4 yaramaze arongoye ico gisata. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 mu Kakaro wo muyobozi w'indero mu ntara ya Kera ya Bubanza aheruka kugenwa ngo abe umushinga mateka. Yararamutse akoranya inama n'abayobozi bakoranye mu myaka 4 yaramaze muri ayo mabanga kugira ngo barabire hamwe ingene umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 wagenze no gutegura umwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026 buca utangura. Hambavu yo gusezera abayobozi bakorana mu gisata c'indero yahamagariye abayobozi b'amashure kubandanya bitwara neza na cyane muri iki gihe buca umwaka w'ishure utangura. Yabasabye kutazotanga ibibanza ku bana barinze kubaka amahera ngo ahubwo nyabuna umunyeshure azokwige igisata yipfuza atagisabwe. Badugaritse agashima intambwe ishimishije igisata c'indero mu ntara cyari kigeze ko mu mpande zose, ngo bimwe mu byo yishimira mu myaka 4 yaramaze ngo hahindutse bitari bike mu gisata c'indero nko mwitangwa ry'akazi. Arashima ko ico gikorwa cyakozwe neza atankunzi canke ka mwana wa mama kakoze. Abayobozi b'amashure barenga 190 nabo ngo baratunganirijwe kubijanye no gushirirwa ku gihe impamya bushobozi zabo. Mu gisata c'inkino intara ikaba yari imaze gutahukana ibikombe 14 hamwe n'imidari 136. Agashima uruhara umwe wese mu bafashanya yagize kugira ngo bashike kuri ivyo byose. Yarangije asaba abayobozi kuzobandanya bakora neza ndetse barushirize mu gutanga indero y'akanovera. Abanyabubanza twavuganye ariko batashimye kuduha amajwi bamenyesha ko mu mashure nka yose muri yo ntara harangwa ibiturire mu gihe cyo gusaba ibibanza by'amashure. Bagatangazwa nuko uwahora arongoye igisata c'indero mu ntara yabo ageze kubibuza ari uko agiye mu nama nshingamateka bitegekanijwe kwizotangura ibikorwa vyayo kuwa 28 za kuno kwezi kwa Mukakaro 2025. Bakabona ko guserukirwa n'abantu baniryo mu nama nshingamateka ataco bizofasha abanyagihugu ngo kuko bene abo bantu bagiye gushimisha gusa abategetsi bo muri CNDD-FDD babagenye muri ayo mabanga. Bakomera amashi amategeko yose azoshigwa imbere yabo ngo bayemeze, akazoza yemezwa 100% ngo badakugwa muri ayo mabanga. Abanyabubanza basaba abarundi kwikura ku intwaro irimwo bampemuke ndamuke. Muri Obuha bavuga ko bahuye n'intambamye zitandukanye nko guhindurirwa ikibanza bamaze gutangura ibikorwa, ntiborohewe no gushikana aho bakorera ibikoresho kama kuko ubu kontra bariko igira gatatu. Ico naco kikaba arico gikomeye cyane kugira haboneke akanovera k'inyubako. Ivyo vyashikirijwe na Nibigira Leonidas, komiseri mukuru wa Obuha, aho yari yagendeye kuri uyu wa 14 mu Kakaro 2025 ahariko harubakwa ikigo co kororeramwo no kugwiza inkwavu mu kuraba aho ibikorwa bigeze muri Mparambo komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Hanyuma rero tukaba twagendeye kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze, cyane yuko icyo gikorwa cyo kuvukisha no kugwiza inkwavu nk'uko mubizi ariho gihambaye cyane kiri mu byashyizwe imbere muri kino gihugu cyacu. Kimwe kugendera hano kuko ariho novuga ko ibikorwa biri inyuma ugereranije n'ibindi bigo nkamwe nibi ikigo Obuha cyahawe gutegura.
bisigura neza yuko umuntu atahuye ibikorwa bya hano n'urugero bigezeko biroroshe guca atahura neza ibiri ku bindi bigo kuko vyovyo biteye imbere tugeranije no ngaha ibibazo twagiye turahura navyo nuko twagize ibibazo kubera yuko twarakoze hanyuma twamaze gutangura ibibanza tweretswe harahera nk'indwi nka zibiri hanyuma biba ngombwa ko duhindurirwa ibibanza mwabibonye hamwe na hamwe rero akaba hari ibibazo bigenda bijana n'ivyo bibanza nkajya mwabonye ko twari tweretse ubwa mbere ari ahantu hari hasanzwe hariho izindi zuzahora zihubatswe ariko abahinga mu nyuma bizagaragara neza ko icyo kibanza kitobandanwa rero bicavyumvikana ko mwabibonye byari ibikorwa bigoye kuko byasaba kubanza kumenagura izo nyubako zindi zari zihari izo rero zatumye dutakaza umwanya ariko turatakaza n'igice c'uburyo naco nyene kuko ababimenagura abari abakozi kandi bategerezwa guhemba ikindi kintu yindi ntambamye yabaye hano nuko iyo abantu bose bazi ko umuntu ariko arirukanza n'umwanya hariho bamwe bikika mu kiza rero bitworohewe mu kuzana ibikoresho cyane cyane kama nkabisha yuko kontra turiko turakorera ko ari kontra igira gatatu rero ayo makontra yaratumye nayo nyene dutakaza umwanya kuko twacha tubona ko bagomba kwikika mu kiza bagakora iminsi ibiri bagaca bahagarika bakavuga ngo tubongere natwe ntidushobora kongera kuko amafaranga n'aya leta n'ayabene gihugu ije rero ni nkindi ntambamye twagize novuga yatumye dushobora gutakaza umwanya bimaze kugaragara neza yuko kwiyegereza ibikoresho canke guhumbira twebwe nk'ama ekipe ya Ubuha twaciye tubona neza yuko kwiyegereza ibikoresho kimwe tutwa approvisionnement arico gikorwa gikomeye cyane kuburyo utakicifashe bwo neza gashobora gutera ikibazo hanyuma ikindi kintu gikomeye noreka kuvuga yuri kurara bikorwa namwe nibi uraraba akanovera kinyubako rero ngiye ko ravugana n'abantu bakwemera ati ndakuzanira ibi mu nyuma gatangura kuhinguza bahindura amasezerano ntupfu ufashe icyo rero nacyo kiri twebwe mu bituranga ko turagerageza ko bagize twubatse byose bisa kanovera ariyo mpamvu mwumva twanatakaje n'umwanya utari muto y'ivyo turaraba abantu cyangwa abapartenaire bateza kuduha ibikoresho bya kanovera ibikorwa uko bihagaze aho Imparambo ari naho bikiri inyuma komiseri wa Obuha Eonidas Nibigira amenyesha ko biri ku bice vya 30% bikaba bihuye n'uburyo bw'amafaranga bwategekanirijwe ico gikorwa mbega uyo bwakoze bimeze gute tugereranije n'ibikorwa tubona ngaha cyumvikana neza yuko mugerageje mukaraba navuze yuko nubwo twari twemerewe ko uburyo buhari uburyo bumaze kubugaragarira ngaha ni burenga 30% no kuvuga munsi y'icya gatatu cy'uburyo bwateguwe kandi bukumvikanwa ko n'impande zose bishabisigura rero yuko tugerageje kuraba turabona ko urugero rw'ibikorwa rugenda rubangabanganwa n'uburyo bwatanzwe ariko tukamenyeshana cyane cyane yuko kubijanye n'uburyo butagaragarira mu bikorwa byubatse bugaragarira muri biriya bikoresho mwabonye byababa miliyoni 100 n'imiliyoni 100 kirenga gatonya turazi uburyo buri ngaha kabamenyesha yuko rero ibikoresho bindi bitari ngaha biri mu biko rusange hari yani kubijya twavuze tuti twirinde gukwiza ibikoresho byose ngaha kandi bitariko biragira gute bitariko biragenda byubakwa intambamyi ntizabuze twarahinduriwe site canke ikibanza kandi bitatuvuye ko ivyo byatwaye uburyo bitwara n'umwanya ikindi no vuga twaragerageje kwiyegereza ibikoresho kugira ngo duhangane n'ihindagurika ryo mu bijanye n'ibiciro turinde no gusesagura uburyo bw'uruja n'uruza budakenewe ariko ikibazo gikomeye muravye umurindi ibikorwa biriko dufate kuri ya mwanya wose twatanganya nagenda babwire ko ibikorwa tuye guharura iminsi y'akazi ndirenge iminsi 15 gusa bikozwe turetse ngaha turi ahandi hoho ibikorwa biteye imbere gusumba ngaha kuko ngaha mwabonye neza ko ku mpande nini tugezaho dushitangura gushirako amakrostra yeje ajya amakrostra murazi neza abashigaye iki tuba turiko twiyumvira gusakara rero twibaza yuko ibikoresho dukeneye bibonetse numva yuko mu mwanya mutonya nta nico natubuza ndetse ko no muntu biza burya twaba twamaze gutangura gutegura ibikwa byo hejuru kugira ngo dutangure gutegura faze gusakara rero ngaha ni wari nyuma niko navuze mugabo nko mu yandi masantre novuga nko kumuzenga nkavuga mu Kigarika nkaca mvuga no ikarusi hoho novuga yuko ibigega byaraheze amatrotware yaraheze
turindiriye gusa ubwo buryo bukurikira kugira ngo duheraheze. Uwo muyobozi wa Obuha akaba yagendeye ico kibanza inyuma yaho umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo ubworozi Prosper Dodiko amusabiye kwishikira kurabaho ibikorwa bigeze. Ni mu gihe kuva kuwa 8 gushika kuwa 11 mu kakaro 2025 umushikiranganje Prosper Dodiko yagize urugendo mu ntara ziriko zirubukwamwo ibigo Centre Naisseur mu rurimi rw'igifaransa cyo kwakiriramwo inkwavu z'amaraso mashasha zivuka ku nkwavu zavuye mu Bufaransa ziri mu bigo vyo mu Giheta mu ntara ya Gitega no ku Muyange wa Cibitoke. Dodiko akaba yamenyesheje ko kugira izo nkwavu z'amaraso mashasha ziriko ziravuka zironke aho zija baciye bashiraho umugambi wo gushiraho ibigo 5 mu ntara 5 nshasha kugira hubakwe ivyo bigo uko ari 5. Dodiko yavuze ko baciye bagabura ibikorwa bimwe bihabwa Obuha ibindi bihabwa abasoda hanyuma n'abapolisi kugira barabe ingene umuvuduko umeze n'ingene barushanya ubuhinga nkuko byabandanije bishikirizwa n'umushikiranganje Prosper Dodiko mu rugendo bagize mu Cibitoke Ibururi no mu Ruyigi aho ibikorwa vyahawe Obuha haraho ibikorwa vyari bikiri mu mushinge n'ahandi ibikorwa vyahagaze ariko Igitega no mu Kayanza aho ibikorwa vyahawe abasirikare n'abapolisi ibikorwa bigeze ku musozo kubwiwe igitangaje akaba ari uko yaba Obuha abasoda n'abapolisi bahawe igice ca mbere c'amafaranga angana imiliyoni 444 hanyuma Obuha niyo yatanguye abasoda n'abapolisi batanguye indwi zibiri inyuma yaho Obuha itanguriye ibikorwa. Umushikiranganje Dodiko acasaba utwara Obuha kuva mu biro akaja kuraba uko ibikorwa bimeze ku rubuga gusuzuma ingene uburyo bwakoze kuko abakozi bavuga ko amahera yabaheranye hamwe no gusubiza abakozi ku kivi kuko igice ca kabiri c'amafaranga co bacamaze kubashikira. Ivyo bikaba vyaruko mu gihe abasoda n'abapolisi bo nkuko vyemezwa na Dodiko bavuga ko ku mafaranga y'igice ca kabiri biteze bashobora guca bashirako n'iyindi nzu y'abakozi itari mu nteguro kubera uburyo buzosigara. Bamwe mu banyagihugu bumvise insiguro z'uburongoye Obuha inyuma y'ivyashikirijwe n'umushikiranganje Dodiko babona ko inzira Dodiko yacishijemwo mu gushikiriza ivyo yashikirije kuri Obuha atariko vyari kugenda ngo bigaragara ko Obuha iri mu kuri kandi ko umushikiranganje Dodiko yavugiye ku mugaragaro ivya Obuha kugira yitoneshe ku mukuru w'igihugu mu gihe mu bihe biri imbere ashobora guhindura abagize leta. Ayo makuru Obuha yavugiye ahabona nk'umushikiranganje ngo yari kuba ayafise mu gihe inzego za leta zikorana neza. Bafatiye kuri ako kajagari karangwa mu bategetsi abo banyagihugu bavuga ko badashobora gutuma ibikorwa vya leta bigenda neza kuko abakorera leta imwe baguma bimbana mu mizi. Leta y'akajagari abarundi ngo bakwiye kuyihindura. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akanya gato duce dutandukira igice ca kabiri arico ca nyuma cano makuru gihariwe ikiganiro. Uko mwavyumvise mu ntango uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 mu kakaro 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Nehemiya ikigabane ca kabiri kuva ku murongo w'17 gushika ku murongo wa 20 gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Kunzi bakino iganira iganuke turongeye kuramutsa muri hose amahoro y'Imana abane namwe turabifurije kugubwa neza aho muri turazi ko muri benshi mukunda iganira iganuke aho Imana ituzanira iganuke ibinyurije mu ijambo ryayo. Ijambo ry'uno munsi rero tugira dusangire turarisoma muri Bibiliya muri Nehemiya igice ca kabiri turaza guhera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Nehemiya remesha abantu
ngo bubake. Reka dusome: maze ndababarira nti mbega ntimubona yo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye? Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. Ariko Sanibalati umworoni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabo bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengegwe bati ivyo mukora nibi. Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nane ndabishura nti Imana yo mwijuru niyizotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka. Ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise Yerusalemu. Imana yacu ihabwe icubahiro, Imana yacu ishigwe hejuru. Nshuti bakunzi, rero aya majambo y'Imana dusomye nk'uko muyumvise, iki cari igihe Nehemiya yari mu gihugu c'inyagano, yari mu gihugu iyo yahungiye canke yari mu buhungiro. Imana yacu ihabwe icubahiro. Mu nyuma yumva amakuru y'igihugu ciwabo, yumva amakuru Yerusalemu, yumva ko hacitse umusaka, yumva ko inzitiro zaho zasenyutse, yumva ko ibintu vyaho byose vyayangaye. Imana yacu ihabwe icubahiro. Maze yigira inama nziza yo kugenda gusubira gusanura igihugu ciwabo, yo kugenda kongera gusanura iwabo, yo kugenda gusubiza mu buryo ibintu vy'iwabo. Imana yacu ihabwe icubahiro. Maze aremesha abantu. Ni aya majambo twasomye ku murongo wa 17 hano mu gice ca kabiri muri Nehemiya. Haravuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona yo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye? Imana yacu ihabwe icubahiro. Tuti bagenzi muriko muratwumviriza muri kino kiganiro, nanje ndababaza, si jewe mbabaza, ijambo ry'Imana ni mbega ntimubona yo twabonye ingene igihugu cacu cahindutse imisaka? Imana yacu ihabwe icubahiro. Mbega ntimubona yo twabonye ingene igihugu cacu cabaye iciro ry'imigani mu makungu? Mbega ntimubona yo twabonye ingene ubukene buzura inzara? Mbega ntimubona yo tubonye ingene ubutungane busigaye bugoyagoya? Mbega ntimubona yo tubonye aho intwaro rusangi yasubiye ibuti? Imana utabare cane. Mbega ntimubona yo tubonye aho twari tuzi ngo tugeze mu gihe c'intwaro rusangi ariko bikaba byarahindutse? Nehemiya nawe abwira bagenzi we ngo mbega ntimubona yo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka, Imana n'amarembo yaho akaba yarahiye? Imana yacu ihabwe icubahiro. Bataraza agira inama bene wabo, agira inama inshuti ziwe. Uno munsi iyo bavuze igihugu kigira ibiturire gusumba ibindi, usanga igihugu cacu Burundi kiza imbere. Iyo bavuze igihugu kiri umutekano muke, usanga igihugu kiza imbere. Iyo bavuze igihugu abantu banyuruzwa, usanga igihugu cacu kiza imbere. Iyo inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano kw'isi iyo yicaye ivuga ku Burundi, amaraporo atangwa ntahumuriza, igihugu cacu cabaye ko gatwengo. Uno munsi Umurundi ahari bomba amacakubiri y'amoko, erega twabaye ko gatwengo. Yemwe bantu turiko turumviriza kino kiganiro, nimuze dusubire twiyubake, nimuze twubake tureko twambukura gatwengo. Imana yacu ihabwe icubahiro. Iyo bavuga igihugu kiri inyuma y'amajambere, cyabumva igihugu cacu c'u Burundi. Iyo bavuze igihugu, amahera y'igihugu agenda atakaza agaciro, uca wumva igihugu c'u Burundi. Imana itabare cane, koye kwama turagatwengo. Imana yacu ihabwe icubahiro. Nuko rero nshuti zanje, yemwe bantu muriko muratwumviriza, yemwe bantu aho muri ahatandukanye mu bitandukanye, ijambo ryatubwiye ati nituve hasi twubake. Nuko mwemwe bose nimuhaguruke, ve hasi twubake, tureke kwama turagatwengo. Bamwe bose biyungunganye, dushireko twubake igihugu, dukora igikorwa ciza, tugarukire intwaro rusange, tugarukire ubutungane, tugarukire iterambere. Imana yacu ihabwe icubahiro. Uno munsi urumva abajejwe amashirahamwe ya leta, abajejwe amazine ya leta, ukumva ngo utwara ishirahamwe runaka, utwara ishirahamwe kanaka ngo yanyuruje amahera y'igihugu, ngo wari kunywa amahera yikubaka urugomero rw'igihugu, ngo ayo mahera yanyurujwe. Ariko byose kakamizwe n'ingoma. Nimuze dushireko twubake, dusubire tugarukira igihugu cacu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ariko ugasanga udomye urutoke ku bibi biriko birakorerwa mu gihugu, uwaciye yitwa umwansi w'igihugu. Nimuze dusubire twubake. Imana yacu ihabwe icubahiro. Uburundi busubire kuba igihugu c'amata n'ubuki. Uburundi igihugu cacu gisubire kuba rurangiranwa mu makungu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Imana yacu ishigwe hejuru mw'izina rya Yesu Kristo. Uno munsi batobiya barahari baca intege abantu. Uno munsi basani barahari. Uza wumva umuntu akubwiye ngo abone ukwidigadiga, ngo ni nka kurya umuntu yidigadiga
agatwenga agatwenga ivyo ntivyoba bigishoboka ngo amase ya kera ntagihoma urutaro. Imana utabare cane, nagira mbabwire yemwe muhagurutse mwubaka ntimugacika intege, kuko Imana ari izotuma bikunda. Ariko bato biyabona basa nibarati, abo babaca intege, abo babwira ngo ntivyoshoboka, abo babwira ngo ibya kera vyarahindutse, abo babwira ngo rega ntimwobishobora, abo babwira ngo muhanganye n'ibihangange, nagira mbabwire mubishure muti Imana yacu nizotuma bikunda. Twebwe turashirako tukubaka, Imana yacu ihabwa icubahiro, kandi bisanzwe uhora hari mu ruhande rwacu. Uwo tubonye ninde? Niwo bigerageza vyomunanira. Nimuze dusubire twubake, nimuze twubake igihugu twoye kwama turagatwengo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Yemwe ba Nehemiya, ndabazaniye iganuke ryiza ryo kubabwira ngo Imana nigiye gutuma bikunda. Mwebwe abasavyi b'Imana, mwebwe bantu muharanira iciza, mwebwe bantu muharanira ko Burundi bwoba ubwa bose, mwebwe bantu muharanira ko igihugu c'Uburundi, igihugu cacu ciza c'Uburundi coba igihugu kizira kumenamwo amaraso, coba igihugu kizira kwangaza bene coba igihugu kizira kuvangura, coba igihugu kiziramwo abayitwa abansi b'igihugu bagakenda abandi bakitwa bene igihugu. Nagira nababwire ngo mukomere, yemwe bantu ko muharanira ineza ya bose, nimukomeze mushireko mwubake mw'izina rya Yesu Kristo. Nuko abumvise aya majambo, Imana yo mwijuru ibagirire neza kandi duhana umugisha. Data ndagushimiye cane mw'izina rya Yesu Kristo, kuri Imana ibana n'abaharanira ivyiza, kuri Imana yabanye na Nehemiya, nuno musi banehembiye buno munsi niwe uzobana nabo, kandi niwe Mana uzotuma bikunda, kuko kuri Imana itigera yivuguruza, kandi uri Imana idahinduka. Uko wari igihe ca Nehemiya n'uyu munsi ni kuri, ni nako uzohora ibihe vyose, mw'izina rya Yesu Kristo, amen.